Nongeye ndatanze mwiriwe kandi namwaramutse. Ko kunzi wa BDI Info shimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no rubuga cyangwa se abone. Nawe wese wamadufashe kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abantu bariye. Ya tugarutse ku gice cya kabiri cya experience y'ubuzima ya nabonye mu Burundi. Uko abarundi babaye. Byashuka sanga bavuye mu Burundi kuva kera. Bashuka sanga umaze imyaka 5 canke irenga inyuma y'igihugu. Jewe nyene ndaguhe experience y'ubuzima ariko avaye ko dutangura nimba uri mushasha reka ndagusabe ukora subscribe kugira ngo bizakwame bikorohera kuronka video zacu bitakugoye kanda ugakengera ikakuguruka ugashira kuri 2 bivana naho n'ururimi YouTube yawe iregereyemo nimba iri mu Congereza ugashira kuri O kugira ngo uzokwamuronka notification zose. Ati byagenze gute narababwiye ukuntu byagenze ahanini mu gisata cy'igipolisi no munsi nkene tuyage ku buzima nabonye mu Burundi bw'abanyagihugu ukuntu babaye. Mu Burundi hari ukuntu usanga tubayeho ugasanga tubayeho twidoka. Uri mu gihugu uridoka, uri nyuma y'igihugu ukidoka. Ugasanga umuntu akubaza ati bimeze gute ngo reka ngo nureke mu ngo buno buzima urabubona urumva ugasanga kuvugiye ibintu igena mu Burundi nibaza yuko mu Burundi hari ahantu hagumye hacafura ego hari ubukene n'inzara ku bantu abana bariye uko nabusanze y'ubuzima bwo mu Burundi. Abantu barubatse ariko leta nigeze yubaka. Abanyagihugu sinzi ko arabari hanze, sinzi ko barabari mu gihugu barubatse. Eka mbere n'abari mu gihugu bamwe bamusanga barakoze imigambi kandi usanga bajya na gatatu ku munsi bamwe abakuye amaboko mu mpuzu bakakora utugambi utunaturi kandi umutahe wo kuba mu gihugu nasanze atari munini cyane. Uti gute nasanze mu Burundi umuntu akora business afise umuriyoni cyangwa 500,000 arashobora kuhaba kandi neza nubwo yo bapanze arahaba kandi neza. Intambamye naciye mbona iri mu banyagihugu bituma umunyagihugu wari wose amayidoka ni circulation y'amafaranga. Circulation y'amafaranga mu Burundi iri down. Sinzi ko hari abantu baba barafashe inoti zose barazihamba barazinyegeza. Mu Burundi uhabura ry'amafaranga yaho araguruka ariko kugira winjiza yandi ni kibazo gikomeye cyane. Ni nazo ntambamye nabonye mu Burundi zihari. Nca nibazane mbega ni gute amafaranga yoshobora kuboneka mu Burundi umunyagihugu wari wose akaba akora utwiwe kandi anezerewe akaronka inyungu akubaka. Kuko ba mu bantu bose nabonye bakora business bakora za business ajye ntapfe muri ko muntu arajya ntapfe ukabandanya ubaho muri bwa buzima nk'ubwo umufungwa. Urumva ikintu naciye ndibaza ati mbega leta yacu yoba bishika kiyumvira ku banyagihugu bayo bagasohora inoti kugira ngo abanyagihugu nabo babandanye boroherwa mu buzima bwabo. Njambona umenga abatera imbere niba abandi nyene bamwe na bamwe utarimwo nturimwe. Naciye mbona yuko umenga nubwo rimwe na rimwe badashaka yuko idolari riboneka mu gihugu, naciye mbona yuko umenga harimo inzitizi z'ubuzima. Abazitiye idolari ababuze idolari ko riboneka n'abantu bamwe na bamwe badashaka yuko bashaka yuko bo boguma bateye imbere hari abandi bicawe ku mazosi. Kubera ko umunyagihugu mutoyi nimba uzokenera ikintu kigurwa mu idolari wewe uri mutoyi uzorironka iryo dolari mu bihumbi 7 by'amarundi rimwe canke ibihumbi 6 ariko ujya w'imbere akeneye kugura ibintu mu idolari akarironka mu mafaranga
ari munsi y'ibihumbi 3 byazimbye bikaba 3,200 nsambona yuko ari naco gituma abanyagihugu benshi baguma barira mu gihe hariho imigwi mike y'abarundi usanga ibayeho neza bo batarira nta nibyo babona nubwo babarira gute ntabyo bumva kuko babitahuye bazoca bugura ya miryango muri komunyu abanyagihugu mu Burundi babayeho nabi babayeho neza kuko nimba ari umuntu afise amafaranga menshi muri buriya burere umurundi arimo nukenye cyane mu Burundi ariho bisha byumvikana yuko hari abantu twe tudashobora kumenya bavugamye igihugu mu nda kugira ngo twebwe abantu bato tuzokwame tubayeho nk'amahose ariko nibibuza yuko umunyagihugu w'umurundi yamapambana kuko mu bushakashatsi maze gukora maze kubona yuko umurundi kwisi hari ibihugu byinshi amaze kumenyekanamo yuko ari umunyagihugu akora cyane mugabi waba bayeho nabi ivyo ni navyo binacanga n'abarundi badashobora gutahura byari mu ndwi zibiri ziheze aho icegera c'umukuru wa banke w'isi aheruka kuzira mu gihugu aho yavuga yuko mu gihe amabanki yose yo mu Burundi atokwemera kurekura idolari yavuze yuko tugifukamye mu nda tukigoze ariko kumuborirekura nukuri nyuma y'umwaka umwe ikintu cyahora kigugwa 8,000 kizogugwa 4 canke 3 kubera iki raba idolari ukuntu igikuvyemo kuri banki 2,500 kuri marché noire kasanga ni 6,500 canke 7,200 ivyo ni bimwe mu ntambamye nabonye mu Burundi ibituma inoti zidasohoka nukuvuga mu Burundi hazogera igihe twisanga tumeze nka Kongo sinzi yuko muzi yuko arico gihugu conyene inoti z'igihugu zabuze hagasigara hakora idolari ariko mu Burundi sinzi ko bizoba ariko babishatse bikazoguma bimeze uko nyene imeze bizoba kujya nyene sinzi ko nawe ariko bibona igice cyambere n'abarambiye ariko ishaka bisingiye kubarambira ico twosaba leta je nk'umunyagihugu mutoyi kugira nimba neza na neza nyakuba umukuru w'igihugu ariho kubwa abarundi ikintu no musaba sikinde no musaba yuko nyakuba umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi botera kamo canke bakugurira imihora yose y'amabanki yuga idolari kugira ntiriboneke bakaryugura kugira ngo ibintu bitsimbuke ibintu bimaze kuzimbuka abantu bazosora amafaranga kubwishi atangure kuboneka muri circulation n'ahandi bitaruko nyakuba umukuru w'igihugu vyorogote akorongosore ntazobona n'umuti wavyo kandi azokwigira abona aho vyapfiriye nimba bizi naho akabona aho vyapfiriye ariko bikaba bigorana kugurura babifisemo uruhara nabo ariko twebwe ntitwofiramo kubera twebwe abanyagihugu batoyi kandi nyakuba umukuru w'igihugu nko yama yavuze yuko ari leta mvyeyi leta nkozi nikora ico kintu kugira turabe ukuntu natwe abarundi bato twobandanya tubaho muri bwa buzima nico kintu nari nkene ko tuyaga mbega nawe uramaze gutaha mu Burundi ngusange ba bantu bahora barira usange ari nako bimeze nce ndangiza ntera kamo ku barundi bari mu mahanga bataha abarundi turi mu mahanga turafise ikibazo aho umuntu ashobora kuva mu Burundi aho umuntu ashobora kuva hanze agataha mu gihugu amaze imyaka 5 canke 10 agataha atakiyo nakimagiye gukora maze gutaha inshuro zibiri nari muri etide dovi nanje nta kintu nagime nayo ngiye gukora ariko narabonye ukunda amafaranga yo mu Burundi agenda mu gihe atayandi wahuraronka mu Burundi wica afise umuriyoni mutama atakiyo nakimwe wahurakora amafaranga nta mezi 3 azogutunga keshengira ubaye mu nzu yiwawe utapanze ariko mwibuke yuko niyo tuba turi mu mahanga usivye rimwe ku kazi yuko bawisha ibiharuro byinshi
kurya tudasiba ku kazi no mu gihugu iyo dutashe tuzoze dutaha dushikira kubuzi kazobe gatoya ariko kazokwameka kwinjiza inoti nkeyi kazogutunga paraporo yo kwicara uko nyene atakiyo nakimwe harakora. Reka nshimire wowe rero wadukurikiranye kuva ku ntango gushika kumera. Nshimire wowe maze gukora subscribe, nshimire wowe wagize like, nshimire nawe ugiye ugice icyiyumviro uterera muri comment section cyangwa muri commentaire. Nongera ndagusaba nimba ufite icyo ngene guterera ko kuri ubwo buzima bwo mu Burundi ugiterere. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Love you, bye.